dreams, God knows things, double favor without limits. Gian Films, Good News Films, double favor without limits. Ubuzima buguha icyo wabubikije, ubuzima buguha icyo wabubikije, iyo ubikije neza uyiguha n'inyungu. Kurazire nanje ngiye mpinyanyura ndacanze ikarata ndamubwira yuko nariko ndagutuma, erega niyo mpamvu ari nawe asuye akakumpamagarira. Wakwirukanye ni nawe aguhamagaye. Okay, ivyo tuvyihoze tubandanye ikiyago twariko. Ati rero muri rujya rugo nta muntu umwe ashotse ahari. Nukuri Saba, ntabwo nukubesha, mwarujya rugo n'abasase. Urumva bamwe ni nkuba, abandi nibaza ko ari nk'imiravyo. Urumva bamwe ni babize karatehe, urumva bose baraguruka. Okay, none akabazo gatoyi kamatsiko, burya Patrick yo bakora iki? Ha? Yemwe ntabona igihe ndabaye hajya nta muntu aza akazi Patrick akora. Kandi ikindi nacyo Saba, ndagusavye banze mbabarire gato. Urabona ngaha yamaze kutwikeka, ureke mbanze ngende basuzogaruka uwundi munsi ndakubwira idonido ry'amakuru yahajya. Urazi bataco no guhisha, we gusiba wihanganye no munsi nta amasaha 24 sha mama wawe ndi ngorane. Nta kibazo, merci beaucoup, reka ubandanye akazi kawe. Wewe turi kumwe. Wa muntu wamubonye? Reka abantu bo baragoye. Umuntu atanga programme ntashobora no kuyubahiriza. Reka ciyampindura ko programme. Ubu bisaba yuko ari je wenyene nja kumwironderera. Burya nanje no kugusezera. Uvuze ngo waruje kunsezera? Yego. Bavuga ngo warivuze aryumeko. Je sindarivako. Ujya mukobwa tati. Nubu sindabiheba. Sindanahagarika. Sinzopfa ndamuhagaritse. Sinkeneye kwaza muri runo muryango. Sinkeneye nuko azoza muri runo rugo. Ico ndakikubari ukigendere umenye kwico kintu kiriko kiransya. Sawa. Ugira umunsi mwiza. Karibu. Yego. Nukuri ndanezerewe kubona musubiye kandi kuza kundaba. Ndaryohewe cyane. Dia ni sawa. Ego. Efara. Nukuri umutima wanje uraryohewe cyane. Ko nawe usubiye kwiyumvira uti reka nje kuraba ujya muntu, urazi nyene ibihe duhitiye. Sha, ndanezerewe cyane. Nararyohewe cyane. Nukuri no gusubira mu rugo kwawe byarantaye. Numvise nyine umutima wanje usubiye kandi kunezerwa. Gusubira mu rugo ni vyiza, kuba mu rugo rwawe wahabiye kandi wari urondeye kandi urukeneye.
nta kuza uraruha imiyaga rero nararyohewe cyane kubona umugabo yasuye kandi kukwakira akatwumva ni iby'igiciro cyane. ni ukuri Senge uretse ko nari ndagukumbuye ni ukuri warakoze cyane nari nje gushimira warakoze kuza gusigurira umugabo ibyabaye ni ukuri ubu mu rugo n'amahoro menshi umutekano ni wose ukumvikana ni kose ubu turi amahoro n'ukuri gusa amaze kubona ko yafashe ingingo gihotihoti yarabonye ko inkingi y'urugo arico kiyago atagihaye agaciro ubwo rero yagarutse yigaya ariko ubu ni sawa turi amahoro yego nukuri warakoze Senge nukuri Fara Imana ikora byiza cyane yakoze ibikomeye ku bugingo bwawe no kubw'urugo rwawe nazi kuruhera inyuma ingene bibabaza Dia ni sawa nawe mwarampevye biragoye nukuri nagiye kwa Fara turayaga ariko tubwiye aravuga toya turakumbuye Senge twita turamuramutse ne turagiye kukubona kandi mbona uri amahoro umeze neza cyane nukuri muragize neza yego nukuri turagiye no kukubona kweli ariko rero Senge nukuri dusenge cyane dusenge cyane nukuri asha byoroshe wabuze amakuru ko yagitageze mu gasho ntibyoroshe asha sugushikuza ko nukuri iki tarafunzwe yego mukama wanje turagowe Imana none ga yemwe mwumva ngo afungiwe iki jewe makuru ndayafise ariko sindigera amenya ikintu camufunze niyo mpamvu ndakubwiye dusenge cyane n'ukuri none ni bya bintu byamufunze oya naco ndabizi koko je twari twahejeje nari namubabari azohava hitana Yvette kandi basubire kuba muri bya bihintanzi vyabo bimaze iminsi biriko birabakwegera ubwo se undi muntu bagiye kwescroka bagasanga nawe ari maso Mana ya azohava kwegera umukobwa wanje asubire mu ngorane n'ukuri tuyindira Imana nyene Imana izoheza irabinge n'ibitunganye yego kandi mwakoze cyane nukuri rero Senge cyo tugo turarengana ati tugenda turamukije Senge ubwo rero tugira dusubira mu mihana Dia tugende Senge tuzogaruka burya nari ndaguhamagaye kugira ngo tuganire urazi yuko naguhaye akazi kandi nkaba ndaguhemba neza ivyo vyose turashima urabona ko ndaguhemba ntiharuye amana narabonye uri umwana mwiza urazi gukora ibikorwa vyiza ibikorwa vyawe urabitegura n'ukuri kandi ukabikora ku murongo niyo mpamvu ubona atamajambo maremare kera narakarira abakozi jewe kandi urazi gukurikirana amasaha ico ndakigushimira kandi ngiye kukongera vraiment hanyuma ko je bugenda guhamagaye kugira tuganire shaka tuganire ku kijanye n'ikintu noba ndiko ndumva urukuru numva hanze mugabo nuwo noba naravyumvanye sindamwizera neza mugaje ndazi yuko hari ico ubiziko kubera ariyo wahora muri ruriya rugo wambwiye ngo wakoreramo bahita ngo kwa Patrick nengo rero je ndafise umwana mu muryango bavuga yuko Patrick baravyariye umwana ariko rero sindavyemera neza ngo mbone nyene yuko ico kintu no gifata neza nkagifata nka nkama mugabo hamwe wonye ibiryo banga ndazi kubizi urazi gituma ndabikubajije nuko nzi gukurikirana inkuru imwe ku yindi hamugaheza ukabika mu mutima ndazi kubika ibanga shaka rero umbarire umbwiza ukuri none vyo bari vyo n'ukuri uwo Patrick yo yaravyaranye na Queen wanje ega Queen n'umwana wacu mu muryango kandi ari hafi cyane muvyeyi kuko wavuze kuri umuntu ukuze
utavuga ivyo ubonye vyose ego nivyo urakoze ariko ndibuka impanuro mama mwaduhaye zo ko abantu tubika ibanga kandi harya ibanga riba rikenewe ivyo tubonye mu rugo hariya tukagumana navyo hariya ivyo tumenyeye ngaha tukabimenyera ngaha urumva ntabwo biba ari vyiza ko umuntu afata udukuru twa hariya ngo aca ducangatiranya n'ahantu aba ageze izo mpanuro mwaziduhaye kandi tuba dushaka kuzubahiriza. Costa nyizera ntubona ko mfise n'imvi erega imyaka si mike urabona naho worimbarira nukuri noricira mu nda sinoguhemukira numbarire nukuri umbwiza ukuri ico warabonye ego nukuri ndabikwemereye basi nzovuma ndakuhaga udufaranga ndakongereye ndakuryohereza nawe ntukeneye igitenge hamwe wombwiye iyo nkuru nukuri nanje numva norema none wewe wamukeneye ko nduha bazi ko ndushe ntashobora kuronka ayo mafaranga ndaguhemba nduhura umutima mu muryango barabe turabe nyene two bitunganya ubukoze cane. Murakoze mu bisanzwe nivyo urakoze pe kandi ivyo mbwiye wewe nibaze ko ntabanda bitaye ariko rero Queen urabona n'umwana mu muryango yanyu rero nshobora kubikubwira kakagutoroka ubivuze ejo ni hamwe yonsanga ngaha tukirwa turashihagurana dushwana timo turapfa ibintu bitari bikwiye ko twopfa rero nibaze kuzobibika nkuko uvyumva je nahora nkora kwa Patrick kandi urya Patrick niwe yavyaranye na Queen nibyo Costa nukuri ubu ndavyemeye burya rero urukurukuru niyo nkuru kweri barabivuze rero nahora njyama nkumva umusonga nkwibaza ivyo bintu ngene ndi bubimenye nkimvira iyo noca niyo nosubira uraza abantu ntibopfa gufata ngo nivyo wumvise hari abantu rero usanga bavuga n'ibintu ugasanga bariko baravuganye n'ibintu bakwegerako rero ndumvise ukuri aho kuri urakoze mwana ubu rero genda uburakora udukorwa nukuri hariyo akantu nzogukorera reka urabona ujya Patrick rero erega uramwumva nuko utaramubona ni igikoko ruhebwa umugore we nawe afise yebeka yewe yarazwe gutora ka Queen mwizosi nkuko yagombaga hotore yari yavuze ko nisura ayisiribanganya aho mwabonye mwana mukamuyobekwa uwo mugore wiwe ni ntare arakaza reka bose baraguruka niwe yavyaranye na Queen nyene none wibaza ngo avyaranye na Queen gusa uwo Patrick abavyibushe abonze abanini bato utuyabaga abakecuru bose arajaniranya bose aravyarako avyaraho yigereye mu rundi nta kibazo yitera ngira afise nk'abana 1000 Queen yarahatswe wakwa gusa nakana kiwe uwo mugore we yari yagatwaye yari yakivye ahubwo Queen turamubwira zarasenga cyane yongera yiyubara nayo ubu ntajya nifye nizosibokurako kwa Patrick n'abana nishira hamwe kumbe rero n'abana biwe urumva ntandero bagira nene nabo cyaba cyaragira indero gute erega imfizi y'intamitendera nkase isase kandi riva ku cyuma none wowe uri intare ugacuza kuvyara intamo vyara intare nyine bose ngira ahubwo turasengera ashaka jakana ka Queen nako mu misi zakazoba kaguruka muzosenga uwo mudayimoni nikazohave narijya ari nagakobwa nikazohave kavyara abana ku bagabo batandukanye hose genda wikorera ibikorwa urakoze cyane
Alo? King, ko nenda gukeneye none muhiraga mwana. Mungu wanje, igituma naguhamagaye butarariye nuko hari ikintu gikomeye cyane ngomba tuvugane kandi cy'ingenzi. Jewe nkibona Tati umunsi ndamubona ubwa mbere narumvise umengo muri jewe hari ikintu kitagenda neza, numva ntakeneye nuko namubona, mugabo narihanganye kandi ntavyo wigeze umenya. Ibanga ryagumye muri jewe. Rero uyu munsi ngomba kukubwira yuko iyo wewe uri kurahungabana nanje ari ibimpungabanya muri jewe kubera amaraso gise naguteye amezi 9 nagutwaye umva ibyo waciyemwo vyose sinifuza yuko hari ikibabaje ku mutima wawe cyosubira kugaruka. Reka nduge kwijambo, waruzi ko ujya Patrick Gwasibo ari we se wa Tati? Ya nkumi washima imwurutisha bose. Waruzi ko ari we yavyaranye na Queen umukuzine wawe? None uri kuranzanira ngo jewe Patrick Gwasibo agaruke yari umukwe, agaruka ambere ba mwana. Ariko naragorewe kuri iyi si, narapfutse ngo nze mbone, naravukiye amagorwa kweri ku buryo ashobora kubibabwira ntimuvyumve. Ubu rero inkomoko y'ikibazo cyo kwanka ko Tati ambere umukazana ahanini naho. Ahubwo rero nuzi kinezereye umutima wanje. Umukazana nkeneye mbona ko akubereye agukwiriye ni Diva, ni umutima wanje uzowunezereje. Ego mwana. Ego kibondo. Ikorereko sha. Mama, oya nawe reka kurenza. Ivyo bintu uri kuravuga sivyo. Byoshoboka gute? Ndagutahura. Tati ndazi kutamwereka. Ndazi Tati wanje kutamukunza. Ariko nubwo biruko, oya nawe urayivyo exagera mama. Ngo avyarana na Queen. Mama, ibintu kugira ngo ndavyemere impaka nanje nitohoreze. Uko kuri wamenye nanje ntegerezwa kukurondera nkatohoza nkabanza nkamenya ivyo bintu ko ari byo, kuko nibiko birakwigwa mu mutwe wanje. Bavuga ngo hari vugana ziba, naho no bafise amajambo menshi anaco noronka ndenzako. Reka nahenje kuruhuka, numva uragiye atana amazi unyoye ngaha. reka nahenje kuruhuka. Papa, ego nemere ko ari umuhungu wawe, ko
kubera ko utamutubwiye hakiri kare. Papa waraduhemukiye nk'umuryango wa papa, waraduhemukiye kuko wemeye ko aza gukora muhira. Iyo misi yose ariko akora muhira ari umukozi wacu. Papa ubizi neza ko ari umuhungu wawe kuko wabyemeye. Papa waraduhemukiye. Papa niki cyatumye uduhisha? Niki cyatumye utatubwiza ukuri? Diva, nk'umubyeyi ndumva agahinda ufise nk'umwana mukuru, ariko burya King Sabasi dusa n'abamenyeye rimwe. King Sabasi twamwise Finira, kandi bivanye n'ibibazo twaganiriye na nyina wiwe sinabonye ubuto bwiwe, namubonye angana kurya. Rero yinjiye mu muryango yitwa King Sabasi nawe gushoka amenya uwo ari we. Ibuka neza ko ari we wa mbere nabwiye inkuru y'ubuzima bwanje. Igihe King Sabasi avuye muhira agiye, niwe twicaranye muri salon ndakubwiza ukuri amamuko ya King Sabasi n'ubuzima nagize muri kahise nkabyara umwana hanze. Rero nawe muri nk'umwana mukuru kandi responsable, rero ni ngombwa kumenya ukuri kose. Bari gusemburatse nagize amakosa, cyo nkiri muto nabyo umwana hanze. Rero mbonye ukuntu yaciye yomoka, nibaza ko King Sabasi ari uwa Finira, nibaza ko King Sabasi ari umwana wanje. Papa, mwana mbabarire. Papa, Papa, Papa no, Papa no. Diva, Ego papa ndavyibuka. ugera umukobwa wanje nabanaje amatohoza ndinjiramo cyane, ndamenya ko King Sabasi ari umwana wanje by'ukuri. Niyo cyatumye ndamwandikisha ndamwemeza nk'umuhungu wanje. Hanyuma ibyawe ndabizi neza, ibya King Sabasi ndabizi neza. Muri make la situation y'abana banje, rero umukobwa wanje byasaba ko yihangana, ko yakira, kuko ibihe byoroshe. nyakubahwa ora Imana nziza, data se w'umwami wacu Yesu Kristo, rukundo rutagira akagero, ndagushimiye cyane kubw'urukundo wakunze abari mu isi, rugatuma utanga umwana we kinege kugira ngo umwizera wese ntapfe rubi ariko ahabwe ubugingo budashira. Ndagushimiye yuko abamwakiriye aduhaye ububasha bwo gucika abana b'Imana, akaduha ubugingo busagutse. Nuhimbazwe nushimwe uhoraho. Ndagushimiye kuri uno munsi mwiza waturemeye kugira ngo tunezerwe.
watuzigamye uraturinda mwami tubonye igitondo ciza nk'iki nushimwe kandi nuhabwe icubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Uhoraho Mana nziza ndakwiragije nishize mu biganza vyawe ufate control utegeke muri byose ibikorwa by'uno musi wose mwami ndabishize mu biganza vyawe uratuzigama uraturinda uzobukoze. Uhoraho Mana yo kwizigirwa ndasenge igihugu cacu c'u Burundi ndakwinginze ngo utugire neza utube hafi ndasengeye inzego zose mwami reka wiheshe icubahiro kandi ukore nk'Imana. Ndasengeye ishengero umugeni wa Kristo ahari ku isi yose uhoraho kugira ngo ubandanye kutuba hafi utwambike imbaraga utuzigame kandi uturinde uduhe kugwana intambara nziza yo kwizera muri runo rugendo rw'ubuzima uzobukoze. Uhoraho Mana nziza ndasengeye umuryango wanje bose ndabashize mu biganza vyawe uhoraho Mana na cyane ndakweretse Remina Egide aho bari mu buroko urababa hafi uhoraho na cyane Kristo bagenderere ubamurikire umuco wawe ubigisha iby'urukundo rwawe uzobukoze. Ndasenga abafunzwe bose ntibagi abagwayi abari mu bitaro n'abagwariye ku musego abatagira shinge na rugero abadafise gitabara ego Kristo impfubyi n'abapfakazi seruka nk'Imana utabare abagwayi bakize ubushobozi bwawe bagendegendere mwami bakira ugutabarwa bakira ugukira kuvuye ahera mu ijuru mu izina rya Yesu Kristo. Mana ndasengeye Chris ndasengeye Noria ndasengeye abavyeyi ndasengeye abavukanyi mwami ndasengeye Diva ukomeze kumugira neza no kumuba hafi ndasengeye Tati na mama wiwe ubagire neza babone ikiganza cawe mukunzi mwiza. Asigaye mwami ndakweretse igikorwa canzanye ubane nanje kandi ungire neza mbona ubuntu bwawe mbona ineza yawe mbona ikiganza cawe uzobukoze nuhabwe ishimwe n'icubahiro ubandanye kutugira neza udukomereze mu buntu bwawe ineza yawe mwami ibandanye guherekeza ubuzima bwacu muri byose tubone ikiganza cawe muri byose ni mu izina rya Yesu Kristo umugororotsi nsenze gutyo mu gushima no mu kwizera amen. Oh, thank you, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Father God, for this great morning. Oh. Yes, my lovely Tati. GM Films, Konos Films, double favor without limits. Gian Films, Good News Films, Double Favor Without Limits.